kumabatini Papa charabyuka agiye kurasanga n'umuntu ari gusa Yesu imbaraga z'Imana z'amasengesho zamufashe nawe baragukindira ko imbaraga z'Imana zibafate. Haleluya. Reka nababwize ukuri, sinabwiye ko ari umunsi muzofata umurozi abarara hejuru. Abarozi baragukindira ko imbaraga z'Imana zibafate. atari ahambere umuvyeyi kuba ngihagaze mu gakiza ni kubw'impamvu yambaye hafi. Nukuri ndashima Imana muri aya masengesho hari icyo Imana yakoze. Haleluya. Ku munsi wa kane Nashimishe kuri Yesu. Ku munsi wa kane abadayimoni n'abarozi bari bagonze kunyica. Bari bakoranije inama baravuga ngo uyu munsi turamwica. Yesu nashimwe. Ariko kubera Imana ndacyariho. Haleluya. Yesu nashimwe. Kuva Mungu w'indwi yahera Imana igenda inyiyereka. Abarozi ntibasiba mu nzu yanjye ariko Imana igakora igitangaza. Yesu nashimwe. N'ubu muri joro ryakeye pasiteri namutelefone mu ijoro nari mu bihe bitoroshe kubw'abadayimoni n'abarozi baguma bampiga, ariko gushika isaha ndacahagaze imbere y'Imana mvuga ineza y'Imana. Uzokomeza guhagarara Imana ibihere bicubahiro. Bisa icyo nomuha ariko ndamusabira Imana imuduze ku rundi rugero kandi izumuhere iherezo ryiza. Amen. Dukomere amashimwe Yesu Kristo kugira kwezi. Haleluya. Yesu nashimwe. Naje ndashishikara gushima Imana. Naje muri amasengesho ndiko ndabona idasanzwe. Nahora numva ngumacika inguvu intege ku mwanya ariko ndiko ndumva nyene imbaraga tukumatuza. Yesu nagucubahira. Ndashimiye Imana cyane rero shishikara kunyitwararika, shishikara kunyitaho nubwo numva ari gutaraherengetera neza mu ugoreka kurushira ku mutima. Wowe shira umutima ku by'Imana yakoze irakora n'ibintu. Ego ndashima Imana rero ndafashijwe cyane kubw'iryo jambo umuvyeyi aduhaye, kandi nizeye mu kwezi kw'icumi nk'amasengesho Imana kuzompagarika ku musozi. Ndashimiye n'abasenzi bashishikara kunyitaho umuvyeyi wacu, Imana ibongera amavuta. Yesu nashimwe. Amen. Samukomera amashimana hari abadafite ibiganza. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Nanje mpagaze imbere y'ishengero shima Imana ku gitangaza yankoreye ku munsi wa kabiri. Dimanche ku bari ngaha niho twatagura amasengesho y'iminsi 21. Hanyuma umukozi w'Imana yarangiza amasengesho yavuze ngo muri iri teraniro Imana yavuze ibintu byinshi, ariko mu ijambo Imana yaherukiyeko niryo ryankoreye igitangaza. Twavuye ngaha mu bavyibuka Imana ivuze ngo muri rino koraniro Imana iratanze amafaranga. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Jewe hari ikintu cari kimaze iminsi kineza agasuzuguro, ntabona ahantu na hamwe nzogikura ico kintu gisabwa amafaranga kandi atari make. Mugabo ku munsi wa kabiri niyicariye nyene atana kimwe ninona, nza numva umuntu ampamagaye ngo hano ico ndagutuma. Ndahaguruka mbona araharuye amafaranga nyene, mugabo sindayavuga. Nza kubona yaharuye acambwira ngo akira ngo ndagutume. Ndakira ndindiriye nyene ko mbwira ngo nshirira naka, nza mbona mbwiye ngo akira ndagusororera ifana. Narabuze ico mvuga ariko twokomera Yesu amashi atanga ifana ifatika. Yesu nashimwe. Nukuvuga narahagaze imbere y'uwo muntu ndabura ico mvuga, ndazazanirwa nyene ndiyumvira ati aya mafaranga ndayarose kuki. Canibuka yuko Imana twavuye ngaha hantu ivuze yuko itanze amafaranga. Bene data, Imana yacu numwizigirwa, ivuze ikintu ntibesha. Ikintu cyose uzokumva kivuye ku Mana ucakirana imbaraga. Jewe iryo jambo nararyakiriye Imana iri kugiya none ryarankoreye. Ico kintu cari kineje agasuzuguro Imana yaragitembana.
menshi kuri Yesu Kristo. Amen. Nawe kwiciye umuzimu w'amafaranga uyu munsi. Haleluya, shengera ry'Imana. Amen. Ndashaka turirimbe ko Oya ntabwo n'akantu gatoya shima Imana umwanya watujyanye si umwanya wo kuririmba. amajeni kuri mba mu ruziba niyo imba amajewa naraje kwa Mungu mu gatondo narafise umwana yaragwaye aremvye rwose umutima umwe ja kumusanga undi mutima toya usuka wigire mu murima Kwa Mungu. ndavuga toya jewe ngikunda umwana aremvye ndagenda kushengero ndazi umwana aremvye umutima umukazi mbwira ngo ako karakufira ko ku mugongo ngo barakutwera basubira inyuma ukajya mu nzu ndavuga toya je ndashika kumusaga uko biri kose ndashikayo niho naze ngaho barasenga umwana akakumaniha mbona ko nyine umwana aremvye rwose umwana araniha ndavuga ati naje kamara ibintu Egereza mikro, egereza mikro. ndavuga ibi ni biki Tuzane ubufaransa. Yes, yes. niho nashika ngaho niho bahejeje iteraniro navuga ati je nuko umwana araremvye pasiteri ndaza ngaha aramusengera ahejeje kumusengera ndafata ikinini nari nazaniye ca paracetamol umwana ndamuha amaguru yavyimbye harabaho umuntu araza arambwira ati ariko urabe neza umwana yoba ari inzara ndavuga ati je ndakenyera ukuri nta kintu ufise noguma ndamugaburira buri mwanya ariko muri iyi minsi hari umutwe afungura je indwara yamufashe sinzi ingene nyarukije kumukamya amaraso ahubwo yaramwivyaga je sinzi igituma arambwira ati nta bitero birimwo ndavuga ati nukuri ivyo Imana ishaka nivyo biba kuri uyu mwana niho bahejeje kumusengera nataha maze gushika muhira ndamugura ibintu bigarura amaraso umwana amaze kubimuha mbona umwana yatanguye gukina aca arambwira ngo mama kuko ari umuhungu ngaha St. Chris yaramuhaye 4,000 aravuga ati tora mwana agende bamugurire icayi kigarura amaraso niho umwana yaje avuga mama wa muntu yampaye icayi rero ngurira isukari nywe kandi niyo nayinywa mama tuzogenda gusenga ndavuga ati ego reka nakugurire kuko baguhaye ndakugurire icyo ugomba ndamugurira umwana duhejeje kumwana yacu avuga ati mama ubu nyene afise imyaka 3 arambwira mama dusenge turasenga twicaye mu nzu mbona umwana wanje haraje ikintu cyari kitambitse imbere y'uko kivyimbisha amaguru mbona haraje ikintu umenga n'umuriro kirakase bya bintu byari biboshe umwana wanje mbona umwana wanje amaguru atangwa kuvyimbuka ni mu mpera imana Haleluya! Amashyi menshi kuri Yesu Kristo. Imana igucira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Dukomere Yesu amashyi. Ufise Imana itabara yavuze ko izokora ibikomeye nk'aya masengesho yatangiye gukora ariko murabibona ngo muzamure ibiganza mutere haleluya. Ukirakora kandi ukirakora ibikomeye. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Nanjye mpagaze ndashima Imana muri aya masengesho cyangwa murafata amasengesho no kwisengera nkabona nisanzwe ariko mwana masengesho nagize imbaraga ndavuga ati nzoyavamo byanka bikunda nzoyakora ndavuga ati Mana hari ikintu nagusabye uzi ukinkorere muri aya masengesho ndagusabye telefone y'umugisha namubwire twari twabiyanze hari ikintu nawe namubwiye none Imana yaraye ikinkoreye Ariko twakomere Yesu amashyi. ikindi mushima Imana mu rupangu mbamo twebwe jemba mu Buyenzi hahora haza ibintu hejuru ku nzu bikarira nk'inyabu sinyabu bikagwana tukumva abantu baraba barasekura
ariko muri iri joro basekura mu ijoro, ariko muri iri joro twari twiryamiye twahejeje gusenga turaryama saa 6:15 twumva urukorotse ku nzu rurira kwa kundi kw'inyamunene rurira kumwe za nyabuziri abantu n'iki ari gusa n'akantu yambaye ibintu by'imibyiro, ibintu by'ubufu n'umuhungu wamurabuka umengana kazimu nyene umuzimu rano umuzimu kumeye ariko ameze wamubaza akavuga ibintu akaguma yabira nk'inyabu n'ukuri kuva saa 7 turi hanze bahuriye kumukura ku mabati Imana zamufasha. bari kwambara amaga kugira bamumanure ku mabati batamushyira ku barabara mu ijoro biranka kwava no kuri rya barabara Imbaraga z'Imana kugeza saa 11 yarakiri ku barabara, ariko ndashima Imana ko muri aya masengesho inkorera itangaza n'ukuri. Bwana sifiwe sana. Nimba ari umuntu akubujije amahoro, reka nibabwize ukuri, sinababwiye ijambo tubitangura amasengesho ngo abantu bose bakwihishijemo, abantu bose bakwinyegejemo ataribo, Imana ishobora kugaragariza, Imana ishobora kwereka, umva abatugirira nawe ugiye kubamenya kugira ngo umenye igenda ubirinda mu izina rya Yesu, kandi imbaraga z'abakozi zirafashwa guhirima rino teraniro. Haleluya. 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 Abuja, jewe nanje nagira nshimira ibintu yankoreye ku munsi wa gatandatu. Jewe rero nakaswe n'ikintu c'icuma. Imashini katikati murayizi. Niyo nkase ko navuga murakonga. Ariko ndakata shizemo kupegupe kwaje muramura vy'imikati. Hajya muri filime kwa kapa kwa naume. Murahazi? Jewe hajya shizemo imikati n'ijana n'itanu mu mashini. Ndashunguruye ukuboko kuja mu mashini shungurana. Shunganye nayo hama mbona amaraso munsi y'imashini. Ndavuga ati jewe nijibezere karabaye. Nkomeza mu masenga ndavuga ati ibi ko mu makeyo kazi nta kundi kankomeze gusenga. Pasiteri yamara ikintu ati wedezire ukomeze umusenga muri amasengesho y'Imana izogukorera. Uzahura n'ingorane, uzahura n'ibyiza, mugabo ugira uce mu byiza, ubanza guce mu ngorane. Bazimara kubatwigisha, nguma nkorera Imana, nguma barandusekirite. Nagumye nitanga mpaka mugabo Imana yabikoze mu ukuboko kuraye. Imana Mwakize. Imana igihe umugisha, Imana ikugirire neza. Hanyuma reka turinda. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndashima Imana cyane kuba nkiriwe. Jewe ni irya mbere nkoze amasengesho. Kuva dutangira amasengesho mu cyane ni irya mbere. Jewe bayakora ifise umwana yonka. Ahandi ifise inda. Uri mu mugisha. Numva ntibyakunda.